Shalom shalom, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose. Muri kumwe na Isenge Baudouin. Uyu munsi ndashaka tuganire. Urambaza ati mugomba tuganire iki? Waruzi ko byose bizoshira? Waruzi ko byose bigenewe igihe? Mbega uri kurakora gute? Uri kurakora nk'umuntu uzi ko ejo bizorangira? Reka twishimikize iri jambo ry'Imana dusanga mu Migani igice c'11 ku murongo w'indwi. Imigani igice c'11 ku murongo w'indwi havuga ngo umuntu w'umunyakibi niyapfa ibyo yishimiye bizoshira, kandi ibyizigiro by'abagabitanya birashira. Amen. Ibyo twishimiye biragira igihe bikarangira. Urashaka kumbaza ati kubera iki Bibiliya ivuga ko ku banyakibi? Nuko tuzi ko umugororotsi apfuye. Bibiliya ntivuga ko apfa, ahubwo Bibiliya ivuga ko asinziriye. Muri buka ijambo Yesu yabwiye abaje kumubikira urupfu rwa Lazaro, yababwiye ngo ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Ahubwo nagomba mbwire wewe unyumva, wowe uri kurangurikira, ikintu cyose gishingiye igihe cyacu. Nshuti yanjye, menya ko byose birangira. Waba utunze, waba ufise ibikwegana, waba ufise amafaranga menshi, waba ufise ibyo ufise byose, hariho igihe cyabigenewe. Ariko icyo kubera cyiza, bikoreshe neza igihe ukiriho kugira ngo bizokuberemo igitsibo cyiza igihe Kristo azoza kwima ingoma yiwe. Menya ko ikintu cyose ufise kitokubera inzitizi yo gukorera Imana, ariko menya neza Bibiliya itubwiye ngo abanyakibi igihe bazopfira ibyabo byose bizobashiraho. Nta kimazi bizoba bigifise. Utunze amafaranga menshi nta kimazi azoba gifise. Ufise ibikwegana nta kimazi, kuko naho uzoba ufise imiduga 10 namba baramutse bagutwaye muri imwe bazogutwara muri imwe. Namba uzoba ufite amafaranga menshi bazokuguriramo serkei. Namba uzoba ufise ivyo uzoba ufise byose biguha ikimazi, biguha icubahiro, menya neza ngo bizorangira. Iciza korera Imana, fasha imfuvyi, fasha abapfakazi. Ico nico kiguzi gisumba ibindi biguzi byose. Ico nico uzokwirataho kurujya munsi. Ndakwifuriza kuzorangiza neza, ndakwifuriza kuzogira ikimazi mu bihuri kurakorera Imana, mu bihurimo ivyo ufise byose bikugiriremo ikimazi, bizotume nawe masozera yiwawe bizokugirira ikimazi. Yesu abahezagire, Imana ibaha umugisha. Mushaka kutwandikira contact ngizo munsi murazibona. Yesu abahezagire rwose, kandi Yesu abagurire. Yesu abaha ubwenge bwo gutahura ibihe mugezemo. Yesu abaha ubwenge n'ubushishozi bwo gukora ikibereye nk'uko Imana yabahezagiye. Yesu abahezagire cyane. Shalom shalom.